Tubaramutse twongeye tubashimire abakunzi ba Ivyacu TV na mwebwe mwese mudangashe gukurikirana ibiganiro bisha kuri TV yacu. Uyu munsi tugiye kuvuga kuvyerekeye ubuzima n'ingingo shasha kuri no chaîne YouTube yacu, ariko tuzoza turabagezaho kugira ngo muze muramenya byinshi. Turavuga rero kuvyerekeye imibonano mpuzabitsina, turabe akamaro ko gukora imibonano mpuzabitsina na cyane cyane ku bantu bubatse, ego n'abatarubaka navyo birabaraba, ariko kandi turaraba n'ibintu bitanu bikiye gukorwa inyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Turicara cyane kuvyerekeye abagore ndetse n'abakobwa. Imibonano mpuzabitsina rero ni igikorwa kidasanzwe, haba kububakanye aho bayikora nk'ibanga baba barasezeranye, ariko kandi n'abakiri mu rukundo hari abiyiba bagatera za avance, niko imvugo y'ubu imenyerewe bavuga, ariko kandi bakabikora kuko vyabankiye kwihangana no kurindira isezerano, ariko kandi hari n'abacana inyuma kubera akageso canke se kubera kumva bashaka kubona bishasha. None burya imibonano mpuzabitsina yoba ifise akamaro kadasanzwe mu buzima, ego cyane. Imibonano mpuzabitsina ituma abakundanye urukundo rwabo rukomera, kubera igihe ikorwa harekugwa inkabura mubiri canke se bita hormone ya oxytocin y'ivyishimo canke se y'umunezero, bigatuma umunabi ndetse na stress umuntu yarasanganywe zihera. Imibonano mpuzabitsina kandi iratuma umuntu yabuze agatiro canke akunze kubura agatiro yongera kuboneka, kubera mu misemburo nkuko twabivuze hari umusemburo wa oxytocin urekugwa igihe ariko raba imibonano mpuzabitsina. Bituma rero umubiri wari usanzwe ufise ibibazo utekana, agatiro kagashwara mu mubiri, umuntu akaruhuka. Rero bigatuma rero umuntu aryamye aronka agatiro vyihuse atankomye. Ikindi ciza cyo gukora imibonano mpuzabitsina rero nuko igabanya ingwara ya cancer ya ruhago canke bakunze kwita cancer de prostate mu rurimi rw'igifaransa, na cane cane ku bakiri bato, nkuko ivyigwa by'ubushakashatsi bigenda bivyerekana. Ikindi gituma imibonano mpuzabitsina ifise akamaro nuko abashakashatsi bemera yuko urukundo rw'abantu bakundanye rukomera gusumba. Ni nayo mpamvu kububatse babahimiriza kuyikora, kubera ya nkabura mubiri ya oxytocin iba yarekuwe, bituma umunezero uba mwinshi, ndetse niyo hari ivyo mutumvikanye ko mu rugo canke mu rukundo, ibintu bishobora guhera kubera kuyikora. Umunezero rero kongera ukagaruka, ubona ariho havuye ngo yamvuga abarundi bakunze kuvuga ngo aho kaciye ntihaca ugwanko. Ikindi kandi ubushakashatsi bwerekana yuko gukora imibonano mpuzabitsina ari umwe mu muti udasanzwe cyane, umuti wo gukinga ivumbuka ry'umurindi w'amaraso benshi bita hypertension. Ubushakashatsi bwagiye bwerekana yuko gukora imibonano mpuzabitsina bituma stress zihera, naho umurindi w'amaraso ukagenda mu rugero rwiza. Bivuze rero yuko gukora imibonano mpuzabitsina ari bimwe mu bintu byinshi byiza cyane kububakanye, ariko kandi n'abatubakanye nubwo bigenda bikorwa yuko bifise akamaro. Reka ariko ubu no mwanya naho dusimbize turabe ibintu bitanu buri mugore wese canke buri mukobwa wese reka arakurikira Ivyacu TV akwiye gukora kugira ngo abandanye agira ubuzima bwiza, ariko kandi akwiye gukora inyuma y'imibonano mpuzabitsina kubw'amagara yiwe, ndetse n'ubwo gutegura iyindi mibonano mpuzabitsina. Mubandanye natwe kuri Ivyacu TV. Ikintu ca mbere buri mukobwa wese akwiye gukora inyuma yo kurangura imibonano mpuzabitsina nuko yo kwihutira kuja kwihagarika, canke se kuja ku mwanda mutoyi, canke se gucira nkuko abarundi babivuga mu mvugo mbabarira amatwi, canke gusoba nkuko bakunze kubivuga inyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi
bishobora kurinda cyane ama infection kuko ama microbe ashobora kwinjira kubera ububobere bw'igitsina. Rero kwihagarika bishobora kurinda ku rugero runaka izi infection ziba zatewe na za bagiteri ziba zagiye hejuru ku gitsina igihe biba biriko birakogwa. Nubwo rero utoba bishaka kuja kwihagarika uri umugore nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina, ni vyiza kubikora mu kurinda ubuzima bwawe no kwirinda ama infection. Ikindi kigira kabiri buri mukobwa wese akwiye gukora inyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina ni ukwirinda kwambara ikareso ikubana canke se ikwegereye cyane kuko igitsina kiba gikeneye akayaga. Irinde kandi kwambara ikareso canke se amasuvetema akozwe muri polyester kubera yuko adatanga akayaga, ahubwo buri gihe nugerageze kwambara amakareso canke se suvetema zikozwe muri koto. Ikindi ukwiye kwirinda ni ukwirinda gukoresha isabuni woza mu gitsina imbere. Aha nkuko abaganga bavyerekana, isabuni ntiyagenewe koza imbere mu gitsina, ahubwo yagenewe kuyogesha ahandi hantu hari amasabuni yagenewe koza imbere mu gitsina. Muri ico gihe rero canke se ugakoresha amazi gusa, muri ico gihe gukoresha amazi canke se amaparufe canke se amazi ashushe koza mu gitsina bishobora gutera ikibazo kidasanzwe, haba n'uburibwe nabwo nyene buba butabuze. Ikindi ukwiye gukora inyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina, wewe mugore canke se mukobwa uriko uratwumviriza, ni vyiza yuko ushima ndetse uyaga n'uwo muhejeje kubikorana kugira ngo mwerekane yuko ibikorwa muhejeje gukora atari ibikorwa vya one night stand byo gukora hanyuma umuntu aca arengana, ahubwo ni vyiza yuko muyaga uko igikorwa muhejeje gukora cagenze, kuko bishobora gutuma hari irindi tegurwa y'ibindi bikorwa bigenda bigaruka. Irinde rero gutandukana ivyako kanya inyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina mutagize akaganiro na gatoyi. Aha kandi abashakashatsi berekana yuko bibaye na ngombwa mwosangira amafunguro n'uwo muhejeje kubikorana, kuko mwasangiye vyose, ariko kandi muba mukwiye kuja kogana kugira ngo urukundo rubandanye rugaragara, kuko nkuko twabivuze imibonano mpuzabitsina iyo iriko irakogwa harekugwa hormone ya oxytocin. Iyi akaba ari hormone y'ivyishimo. Ivyishimo rero ntibiba bikwiye kugaragarira muri ico gikorwa gusa, ahubwo biba bikwiye kugaragarira n'inyuma yavyo, hanyuma hakaba irindi tegurwa rishasha. Reka rero nizere ko mwashoboye gutahura vyinshi cyane, haba bubakanye haba abakiri bato, kuvyerekeye imibonano mpuzabitsina. Reka rero tubasabe mugire subscribe kuri channel YouTube yacu mwe mutarabikora kugira ngo amakuru atandukanye muze muraronkera ku gihe. Mushobora kugira like niba mushimishijwe n'ino video, ariko kandi murashobora kugira partage canke se share canke s'abone. Reka tubashimire mubandanye mudukurikira hano kuri Ivyacu TV.